Umuntu TV tubitayeho. Abo marayika sinzi ko twabaharura mu gitigire cy'abantu kandi tumva ko abamarayika n'abantu batandukanye ko abantu bambaye umubiri upfa ariko abamarayika bo bambaye umubiri udapfa kandi abantu bararongora barashingira ariko abamarayika ntabwo barongogwa nta nubwo bashingira none turabigenza gute rero ego numudufashiraho nyene turabigenza gute kugira ngo duhuze ku buryo abamarayika bo abantu reka ndabahe mwiriwe akarorero gusa kuko ibyo Satani akora abyiga kuwuhoraho nta handi na hamwe abyiga atari kuwuhoraho canke kubuwuhoraho. Umukinzi arashobora kwinjira mu nzu ntumubone kandi akinjira none hajya ntaba ari umuntu arashobora kwihindura ikiyabu, arashobora kwihindura imbwa, arashobora kwihindura umuyaga. Jeho nari imperereye waza wumva ku gitoki ngo pa akakubita akanywafu kwibabi ry'igitoki ntumubone. Agashobora injugujugu kumva injugujugu gusa ari ihagena ngo vugu rondera uwo muntu ateye injugujugu ntumubona yihinduye umuyaga. None ahaga ntiyaba ari umuntu none ko yabari umukinzi arihindura umuyaga arahindura akaba umuyaga mugabo ntaba umuyaga. Hariho ubushobozi kanaka abarimwo butashobora kumuhindura icyari cyo cyose aguma kujya nyene mugabo ntushobore kumubona aho bigasigurwa ashobora guhinduka umuyaga. Nibyo rero uhora havuga ati ntimuzi ko nshobora guhindura abamarayika banje imiyaga. Akarorero kandi abo bamarayika baje kwa Aburahamu barabaki barahevye barajya n'akanyama yabokereje barakarya neza barakamira. Kuri Samusoni haje umuntu baravugana nawe arabona ngena sa aramubwira ibyo akwiye gukora. Yari umuntu nticari igikoko canke ngo ube umuyaga. Bisigura iki rero? Bisigura yuko abamarayika n'abantu ndazi ibyo muzohora mubiduhora cyane. Bitaye ko kandi muri Zaburi nibagiye umurongo harerekana ibyo kurya by'abamarayika. Mu Cyongereza ho bavuga ngo ni bigori corn biri mu buryo bwa maize, ibigori bisanzwe nk'ibyo tujyaho ubwo bikunze kurimwa aho mperereye bitwa corn mugani ibigori. Muri Zaburi usanga byanditse yuko abamarayika bajya mu ijuru barajya abamarayika. None umuyaga urajya ushobora. Ikindi ibyahishuriwe Yohana havuga ngo wandikire umumarayika w'ishengero kanaka, umumarayika w'ishengero Philadelphia, wandikire umumarayika w'ishengero Sarudi, wandikire umumarayika w'ishengero Efeso, wandikire umumarayika w'ishengero Perugami, wandikire umumarayika w'ishengero Philadelphia. Abamarayika cyufatiraho nyene rero kubera ikibiswe abamarayika. Mbega bajya bakuru bayo mashengero yo mw'ibyo bisagara bo bari imiyaga canke bari abantu? Uhora hashobora guhindura umuntu akamugira umuyaga, umumarayika akaba umuyaga. Sivyo ba Filipo bose gihe bahura no mu Ethiopia, Filipo yarahindutse umuyaga aza yisanga ahantu kanaka. Umu Ethiopia areraguza Filipo wa mugabo yari kanyigisha igitabo cya Yesaya ari he kandi yari umuyashira wanasanzwe
rero uhoraho ahindura abamarayika biwe imiyaga. Umuntu uhoraho ashobora kumuhindura ntashobore kuboneka. Rero ibyo abakinzi bakora mu kwihisha, mu kwihindura umuyaga, mu kwihindura ikintu, ntibiva ahandi, biva mu ijuru. Mvuze ngo biva mu ijuru, mba ndiko mvuga ubutware bwose Satani yatwaye yabwivye mu ijuru. Ibyo akora abikora ari uko yabibonye mu ijuru, kwaba kuyonga yabibonye mu ijuru. Nicyo gituma byigisha abarozi biwe, abamarayika biwe. Hajya umukinzi aba ari umumarayika wa Satani. None Satani ntashobora ntamuhindura umuyaga kandi ari umuntu. Icyo ngomba kuvuga rero ni iki mw'ibi bintu? Dusubire muri Ezekiyeli 2:8 kuri 16 na 17 havuga ngo iki? Ezekiyeli 2:8-16 havuga ngo wuzuyemo urugomo ruzanywe n'ubugenza bwawe bwinshi. Gisome mu Kirundi, ahandi mu Kinyarwanda, bugutera gucumura. Nicyo cyatumye nkwirukana nk'uwanduye, nkagukura ku musozi wa Ahaya. Narakurimbuye wa mukerubi utwikira we, ngukura hagati ya ya mabuye yaka umuriro. Aya mabuye yaka umuriro niyo tubona ngaha hepfo, Ezekiyeli 2:8-17. Ubwiza bwawe nibwo bwateye umutima wawe kwishira hejuru, kubengerana kwawe niko kononye ubwenge bwawe. Nakujugunye hasi ngutangariza imbere y'abami kugira ngo bakwitegereze, aramumaramaza. Uwo ni Satani, uwo mukerubi yasizwemo. Rero twariko dusoma hano ni Satani. Uwo Satani yari afise ubutware aho yaba muri Edeni. Mu bisome neza Ezekiyeli 2:8 kuri 13 ngo wari muri Edeni, waba muri Edeni. Urushiriza gusoma ubona ko Edeni niho hari urugo rw'Uhoraho, aho Uhoraho aba hari muri Edeni, ngo yaba ku musozi w'Uhoraho. Satani aho ntiyari bwitwe Satani, nzobabwira izina ryiwe yitwa. Dukoresheje kino gisomwa nyene nzoribereka. Rero yari afise ubutware, yitwa umumarayika, ariko si umumarayika. Satani n'umuntu. Naho muzomubona bamucafye canke mu mavideo mukamubona ari uruntu rubi rw'inzara, rw'amaso atukura, ibyara birebire, ikarucira umuriro canke ibindi, rujya siko rumeze Satani. N'umuntu kuko ashobora kuba umwami. Nta muntu ashobora nta kintu gishobora kuba umwami kirongora abami kitari umuntu. Kwitwa umumarayika nibyo batabasigurira abapasitori banyu canke abakuru banyu, nkuko twumvise mu byahishuriwe Yohana, andikira umumarayika w'ishengero kanaka. None baje baraba marayika canke bari abantu? Rero na Satani n'umuntu mugabo yiswe umumarayika ukonye, nariko isigitangaza ko umuntu ashobora kwitwa umumarayika cyangwa kitwa umukerubi byiga. Rero Satani yari afise abami yakororewe hagati yabo kugira ngo bamwitegereze. Mu Kirundi havuga ngo kugira ngo abo yabera akabarore. Abami, havuze abami. None abamarayika
bavuga ngo n'abamarayika batwigishije mu kuduhonora barashobora kuba abami? Ntibashobora kuba abami. Abantu bashobora kuba abami n'abantu. Mwumvise rero abantu bakororanywe na Satani n'aba bami, n'ayo mabuye 10 yacuragiza hagati. Gucuragiza hagati nabo yategeka, yabwira kora iki, kora kino, kora nakijya, kora uye. Niko gucuragiza hagati y'amabuye 10. Nabahaye akarorero, amabuye n'ubwami n'abakuriye ibihugu, abakuriye ubwami, nkuko nabivuze ku ngoma ya Ayman Ahaya, umucunguzi w'abayasharani. Wewe yifitiye amabuye 12 aserukira imiryango 12 y'abayasharani. Rero na Satani yari afise nawe amabuye, mugabo wewe yari afise amabuye 10. Ari naco gituma nuno munsi afise amabuye 10 mu karere. Bibiliya mu byahishuriye Yohana 3:9 havuga 2, sinzi ko ari kuri 13, havuga ngo ku mugwa wa Satani aho aba hari ayo mabuye 10 barayasizeho, nubwo bagenda babihindagura, mugabo isikizi twayabonye ko yahabaye ayo mabuye 10 twarayabonye. Womenya gute ko bayakuyeho? Kandi rero Satani yiswe umumarayika muri ubwo buryo, cyangwa abo bami bitwa abamarayika kuko nabakozi. Abamarayika n'abakozi, n'abantu batumwa, n'abantu bategekwa. Nico nk'ubu nkaje ndashobora kuba umumarayika. Akarorero, ubutumwa bw'abamarayika 3. Wibaza ko abamarayika 3 aribo bazoza bavuga, canke bazoba ari abantu? Bazoba ari abantu bavuga ubutumwa babucishije mu buryo bwa none, bube ubutumwa bw'abamarayika 3. Ntibazoba ari abamarayika bumarayika, bazoba ari abantu. Rero nibo bagaruka kuboneka rero muri Edeni. Satani aneshejwe hari muri Edeni. Ico gihe bari muri Edeni, intambara irayonona Edeni. Bisabwa ko haca habaho ngo itanguriro. Itanguriro rero ni Adamu, mugabo urusi rwagumyeho. Adamu araza, niwe rero atanguye. Adamu niwe atanguye, hanyuma arabandanya ngo haca handikwa ngo itanguriro. Mugabo isi yari buziba, isi yari hari ndimwa, mugabo Adamu aratanguye kuba. Kubera uwari yahawe kuganza Eden biramunaniye, aragwanye. Uhora hamwatse ubushobozi bwose, bisigura gukoroka, sukumujugunye, sukumurango, kumuta hasi no kumukurako ubushobozi yarafise, mukurako ubwami yarafise, kumukurako ico yarafise, kumukorora amagrade. Uruyuki ruri umuntu iboye rikaruvako, ntiruba rukiba uruyuki, rwitwa umuyugi. Aca yitwa umuyugi, ruri mu bwoko bw'inzoki. Nibo rero bajya abagabo bibigatanya. Mwisi hari hasanzwe hariho ibigatanya, mbere n'inyuma yaho abana bo kwa Seti biroheye mu bana bo kwa Kayini, babavyara ko ibi vyagwa. Nico bisigura haje. Tuzokwiga neza aba bana ba Seti, ndabereke ni bande, byagenze gute. Rero abamarayika, abo bagabo bari basanzwe mwisi, imbere n'inyuma yaho abana bo kwa Seti barongoreye aba kwa Kayini, ngo bari bahari abo bantu. Abo rero nibo bamarayika bakorotse.
gukoroka bisigura kwakwa ubwami, baratswe ubwami, nibyo bisigura gukoroka. Ndushiriza kubabwira bajya bita ngo abana ba Musumba byose ngo nibo bakorotse, bajya sibo, iryo ni kosa rajinayi, bajya sibo bakorotse. Usomeye Enoke ugire gute, sibo abakorotse nabatswe ubwami, nabo bagabo bitwa ngo nibigatanya byari bisanzwe biri mu isi mbere n'inyuma yaho abana ba Musumba byose biroheye mu bana bo kwa Kayini, abana bo kwa Seti biroheye bagiye kurongorana n'abana bo kwa Kayini. Ibyo bigabo byariho imbere byariho n'inyuma yaho abana ba Musumba byose barongoreye abana bo kwa Kayini. Nuko rero niko bimeze. Shima ariwe Uwiteka, avuga ngo shima Uwiteka. Abamarayika n'abantu aho biyerekaniye hose baboneka abantu, mugabo mukanya bagahinduka imiyaga. Kubera iki? Uhoraho ahindura abamarayika biwe imiyaga. Naguhaye akarorero kubakinzi, umukinzi arihindura umuyaga, ntushobore kumubona kandi muri kumwe, ukumva ikinya gusa, ikinya mu mubiri, ukavuga ati nukuri ngaha ndumva ko hariho umuntu ngaha, rondera uwo muntu. Kashareka bahora baturira ko injya mu Kabezi nkirakana, nagiye gutemberera nyokuru mu Kabezi ka Bujumbura. Injya zose bakazijya, ukabona inyama zose ziraheze, utazi ngo nindari karazijya, kumbe n'abakenzi ntubabona, bahindutse imiyaga, mugabo n'abantu bariko barajya inyama. None imiyaga irajya inyama. Reka shareka. Kandi kwigishanya ni byiza. Ufise umuco ati rero wagiye nabi, ibintu bikwiye kugenda, tugomba kugororoka. Nimuze twige tugororoke. Mugire igihe cyiza. Shalom, shalom. Ni Yohana 1:12-13 turasoma 12-13 dusubiremwo mwumvirize. Haravuze ngo 12:13 ariko abamwakiriye bose yabahaye ububasha bwo gucika abana b'Imana, nibo bizeye izina ryiwe, nibo bizeye izina ryiwe, abizeye izina ryiwe. Mugende musome mu gusubira mu Vyagezwe 28 umurongo wa 10, naho murahabona kubijanye n'iri zina. Turasoma 13, nibo batavyawe n'amaraso canke no kwipfuza k'umubiri canke no kwipfuza k'umugabo, ariko bavyawe n'Imana. Ese iyo Mana bavuze yatwaye inda iravyara? Ni oya, ahubwo iryungane riri mu kanwa k'Uhoraho uwaremye ijuru n'isi. Iyo avuze ngo twarinda, nubwo wabura umugabo wahita uyitwara. N'umuntu ashobora vyose, abikora uko agombye kuko arabishoboye. Avuze ngo wabuye haguruka ube ugaruka kuri Mose, nuko nyene. Kandi abantu no munsi batahure kuri Mose, nuko nyene ntawupinga, kuko ni umuntu ashobora vyose. Turagiye mu gitabo cy'Itanguriro 1 umurongo wa 26 turabe mbega abamwakiriye, abatavyawe no kwipfuza k'umugabo ninde nande. 1:26 haranditswe ngo Imana iravuga iti tureme
tureme umuntu mu ishusho yacu ase natwe aganze amafi yo mu kiyaga n'ibiguruka mu kirere n'ibitungano n'isi yose n'ivyikwega byose bigenda bikwega inda hasi. Uyu muprezida atowe ngo ayobore isi ntabwo avyawe niki n'umugore canke n'umugabo canke nuko umugabo yokumva ageze mu bigero ngo reka ndongore kubwuko nambaye umubiri. sico cyatumye Adamu avuga, yavyawe n'ijambo ry'Uwiteka. Itanguriro nimba muhasomye nuko habivuga, aho nta wongera ko nta n'ukura ko uretse ushaka kugira gute kugwisha abantu. Abatavyawe n'umugabo ninde nande tubandanije tuvuye kuri Adamu. Twasomye Itanguriro. Uwundi muntu yaje Adamu akavuga ngo burya aje ari mwishusho asubiye mu gishingo ca Seti kuko cumbushijwe n'Uhoraho. Ni Itanguriro 4:25 muzohasoma. Seti uwariwe iyo yazananye. Uyundi atavyawe no kwipfuza k'umugabo canke n'amaraso y'umugabo bugabo ni Isaka. Muzobisoma Itanguriro n'igice ca 21 mubandanye. Uwundi atavutse kubwo kwipfuza canke kubw'amaraso y'umugabo ni Yakobo. Itanguriro 25 muhere ku murongo wa 21. Uyundi atavyawe muri ubwo buryo aribo baje kwitwa abana b'Imana na nibo bamwakiriye. Nimwabandanya musoma Samusoni, Abacamanza 13 muhere ku murongo wa mbere. Abandi ni Yohana, Luka 1:11 kugera 13. Abo bose iyo liste yose muzosanga mu bana b'abantu ntibaharugwamo. Abo nibo bana b'Imana batavyawe no kwipfuza n'ivyiyumviro vy'umugabo, kuko ubushobozi bw'umugabo kuri Isaka byari byaranse. Ubushobozi bw'umugabo no kwipfuza kwiwe kuri Yohana ntibyakunze, kuri Samusoni ntibyakunze. Nuko bimeze ntibihinduka, na niko bizoguma ntibishobora guhinduka, uretse gusa uwo kurimbuka ni wadashobora kumva ivyo bintu.